ikintu cyose Imana ikwishyuye warakihanganiye kirakwigisha, kiragukuza, kandi n'abandi baratemwanya Imana usenga iyo ariyo. Rero Imana nishobora kuza giturumbuka hataraboneka abantu bakugaye, bagusuzuguye, kugira ngo bige batahure yuko hari Imana yishyuye. Nicyo cyatumye Yesu bamubwira ngo Lazaro yapfuye, ingo umuzure, aranka avuga ati il faut ko ngenda haheze iminsi kugira ngo shikire na babandi bigize kubananiranye bamenye nuko n'icyafuye ndikapa. Bibwira yuko nkuri bitangaza, bibwira yuko ngabura imikate, bibwira yuko ngwiza amafi, ntibari bwabone inzura umuntu. Shaka yuko cette fois-ci nzura n'uwapfuye. Sinzi ikintu Imana igomba kugukorera, peut-être igene kukuzurira Lazaro, kene kukuzurira cya kindi abandi bose baciriye ko baravuga ati ntacyo azavamo, ariko Imana irafise impera y'abagororotsi. Amen.